muga nagiye nsanga ngenda mpura n'abantu nyene bakunda amafoto cyane nasanze abakobwa kwisi nzima nza gusanga rero nanje kugira ngo mbeho bisaba ko nkunda abakobwa nyene abakobwa ariko ngona bwize ukuri je nta miti nkoresha gusa ndamaze kunyuma kumenga no banagize amaraso meza ku bakobwa kandi azikari bana tubyaye nono akeshi Maya arakunda abakobwa naguma ndamubwize ukuri sinkunda abakobwa nuko arabashiri bumva ta undi muntu yoba fotora atari Maya gusa no ngoma meni ibanga mugabo nabandi bafataga fasha barimenya niyo ngorane yacu asubwa ati ngoma yawe ngo uvugana n'abakobwa beshi Hello abakunzi ba Ikiyago Travels TV ibaye naho muherereye je meze neza cyane sinzi namwe ngene mumeze ko nizera ko meze neza cyane nimba hari uwo muri kumwe umundamukirize mubwiye kwa nini namuramukije kuri Ikiyago Travels TV nimba utari abone wiyaboneshe imburi yabone naho wibuke gufyonda ku gakengera ubwiye uzurabona bishasha biguma biza ntihagire ikintu kimwe gucika iganiro nacise wake up aho nama mfise umuinvité Mwese tuba turiko turayaga ibintu bijanye n'ubuzima busanzwe canke bijanye n'umuziki bigiye bitandukanye ntandi muzobisanga atari muri wake up kandi muri wake up muri kumwe na Nina Merveille so n'umusi rero mfise umuinvité ndamukuye kure bantu b'Imana ndamukuye kure so kamara ndamubwire atwidondore atubwira amazina yiwe atubwire niya Java sindahavuze ko mwava ndamuvugira rero atubwire ni naha Java ndakora mukije cyane n'amahoro y'Imana ndabakiye cyane kuri Ikiyago Travels TV yego akazina kanje nitwa mugabo muhundi bisa amazina 3 amazina 3 uratubwira yose ntanaki yego nitwa Mugisha Dieudonné ariko nzwi ku izina Maya iryo zina Maya rero niyo ryanatumye ndamutumira kuko jewe ibihuha ni byinshi bimbwira Maya mu Cibitoke Maya ninde akora iki mu buzima busanzwe ego Maya nkuko mvuze ndumiye Cibitoki muri komine Buganda ariko kanoni je mvukana bitwa muri komine Mugwi anu twibahira abantu bari cyaro cyitwa ngo ni Muzenga aho reka kuvuga iwaba havuka mugana kuriye muri komine Buganda ego hama Maya ukuntu byaje nabwiye ko nitwa Mugisha Dieudonné ayo niyo mazina abavyeyi banyise kanoni ego muga Maya yagiye riza ukungubona kubwire mu buzima bwa misi yose nsanzwe ndi umufotographe ariko natanguye ibintu vya production nkora indirimbo iziza ama audio batwara ku radio abaririmbyi gospel cyangwa z'abasani uko no kuvuga rero Maya byaje kuri ibyo nyene bya studio natanguye nkora umuntu yitwa Maya nyene kanoni nyene izina natanga gukora umuntu yitwa Maya we yarasanzwe ariko yitwa mugana nanjye nitwa Jyane ndi Mugisha Dieudonné bitangura rero muri studio nkora izo ndirimbo abaremvyi baje muri studio bashaka uwo Maya bagasanga sihari bagasanga ni Jemari ari Jemari rero ngo Maya ngo Maya ni wenyene dusanzeho Maya dusanzeho bice birangira rero baguma bangita iryo zina Maya mbere nyine gacira rimwe bararigira ncanguma nitwa Maya ko nitwa umurije yitwa Maya nguma nitwa Maya wari usanzwe ukora mu Cibitoke nyene Cibitoke Buganda centre ni wakora izo ndirimbo ico gihe no nakora izo ndirimbo mugano mu Cibitoke centre narakoreye mugabo ubundi bwo kumenyekana ku byo ma production nkorera Buganda sawa hama rero wari producer waciye winjira gute kumbwiye ngo uri photographe byaciye biza gute okay photographe ni maka producer ni maka photographe mbo kincagiye gituma navinjiramwo naragendanye n'abantu basa ko ari abantu bari babizi gufotora no gukamera ngenana cyane nawe mugabo sinzi ko muvuga Jackson twakundagendana cyane Jackson baramuzi cyane mu Cibitoki umukamera mena ko no kuri muza Devanditse nizo no baza kazwe ko cyane nagendana nawe cyane kubwishi kujya ku muntu akuze aganana n'umwana amutwaza nk'akantu tufashaka aribona bene byo binabibona mu ngendana nawe ashira parenga nkatora nkavyirigita nkabazi ubu tripata byo kwa bana bakinisha ngenda bimenye uko akangwe nkaca ndamubaza mu nyuma nkabaza abandi bafotora nca gusanga namaze kubyinjiramwo uko cyase nabo photographe ko nyene muga rero byararangiye rero ntangora gufotora abantu batandukanye mugabo ahanini nagunda gusanga besha ndiko ndafotora ari gitsina kimwe
tukiri aho nyene mu vyatumye ndamutumira nababwiye ko ari ibihuha byasanze ni Bujumbura bivuga yuko hari umuntu witwa Maya mu Cibitoke afotora neza ariko afotora cyane abakobwa ko bagomba bimbwire ndazi n'ivyo bagomba uvuge so rero nico nashaka unsigurire Maya d'abord nivyo ukunda gufotora abantu bamwe yego igitsina kimwe ndagomba bisigure ibyo nakubwiye nanjye nasanze nabyisanze muga nagiye nsanga ngenda mpura n'abantu nyene bakunda amafoto cyane nasanze ari abakobwa kwisi nzima nza gusanga rero nanje kugira ngo mbeho bisaba ko nkunda abakobwa nyene abakobwa kugira ngo ndonke ikintu muri ya mafoto ikakunda abakobwa nyamara kubakunda bazohiza baze barama ibyo birakanye na nubu kwisaha nituvugana nubu zomba bantelefone bakobwa ndabafotora kamwe bakaca amacakirakanye ndumva ndeka bakunda guteka ndabahare wambejeje musanzwe bakunda ko ari bo bagwa yego sinakunda nuko dukunda igitsina koga ngo kuryoherwa kujye oya bo bakunda ko ari bo bakunda kuguha bamibira ni gakaba ngo bantelefone ngo nudufotore ubona rero basi uvyakira gute wumva uko kuntu ico gihuha kiguma ndavyakira neza ko nagiye gusanga igiti ginyamwisha abantu bifotoza ko ari abakobwa ndabyakira neza kandi nakubwiye ko mu gihe hari abakobwa kubwicare bo bakunda kwifotoza nanjye nkaca sanga ndiko ndahuza nabo abakaba ari bo bari kundafotora kandi ifoto zabo zikaza neza ncarabyumva neza kubera bya bibiri nshaka ndabirankishwa nabo nyene Maya ariko biragoye urambwira nyene itwutuntu wakoresheje kugira ngo abakobwa bose tanguru bakunde kugira banakunde n'ibintu vyawe n'amafoto yawe hari abafotografe benshi ariya ntumbwira ko ari wowe mu fotografe wenye mu Cibitoke urambwira utwo tuntu wabakwega kwegesheje kugira ngo bumve ata undi muntu yobafotora atari Maya gusa no ngoma me nibanga mugabo nabandi bafotografe barimenya niyo ngorane yacu ntacyo kugira ngo bigende neza ndabaho umuco wimbitse ndeka ndakubwiye mu buryo je nkoresha sibisi imyaka myinshi mw'ibyo bintu ariko mu myaka mike kandi sindi uminga gusumbya abandi mu byombe aho bari kwanyumbeze kwaze ngo none barafata gusumbya abandi oya gusa umuntu nta Cibitoke muri nk'abangaye bafotora no bandi mwe bakunda kumenyekana basi cyane sibyo abatatu bambere yego batatu bamesha nko bande bamenyekanye ku bwishi mugabo rero nagoma ntanga umuco eske kwika kugare bufotora cyane nje ngomba mvuge neza no kuvuga abakobwa nabo maze kwafotora ku ifoto ndayifotora neza nabo nkabakunda nabo baca bankundira iki abakobwa barakunda ibintu imibano ya mbere bakunda ibintu byo gusega cyane ibintu by'ubuntu ndazi nawe umukobwa nkubeshe urabizi aho rero aho yego barakunda ibintu by'ubuntu nko muraguha umuco neza barakunda ibintu by'ubuntu jewe rero nshaka kugera ndonke ku kintu runaka ndemera nkatanga ikintu cy'ubuntu je ndafata umunsi ubwanje no abikisha muzobibona utuvideo tumwe twatemberanye nabo ndafata umunsi je ubwanje nkabatembereza abakobwa nkabatembereza nabahaye foto za gratuit gusa kubuna no kwisaha 23 sinzi kigano kumva bamaze kukibona abantu bwa 23 zokwindwi azwari mardiza nakuvuga ndabise visite nabo kandi nubu two turavuga abantu telefone nabambaza ukuntu bazokwitegura bambara bene ivyo nkababwira ndabitegura nkati tujaha ahantu ni heza nkatwara appareil imeze neza nkakora ifoto nziza nkora ni sawa kandi nawe nkati ifoto ndaba hano kuri kubuntu nkaba muga nanje nko marketing umva nanje kumba ndonse inyuma yaho rero nca ntango ko ngutumye turaka kubera za foto z'abakobwa biragoye kugira woganize ikintu nk'ico ufata abakobwa donc umva urabarira byose yego je ndiyanja byose ukimenya byose kandi uravyitangira ndabitangira none wiga gushaka kuja ku kintu ko nk'ikintu bamugande baje uza kubona izo foto wafotora abakobwa bakunda gupublier c'est ni nabo bambere barifotoza kandi barapublier ariko ndambwiye ngo umukobwa ngo abakobwa baraja mu kabare birashika kabare gasa neza kazimvye vraiment akamifana bakamifana imyemwe kamafoto bifotoza muntu we kutabasora ko baba bakoze nk'imiliyoni 3 z'amafoto ndabizi je kweli bakonsomye fana kandi ikagera hagati kamera masaha igize hagati fana ari kwifotoza gusa nta kindi ko no kumva kubera wewe ubushaka visibility yawe urashiramo iyo mitahe yego ugatumira abakobwa ukaba amafoto y'ubu yego kabisa okay hari n'ikindi gihuha numvise ngo ukumbure Maya cyo bakoresha nk'imiti
kugira ngo akwega abakobwa bamuze ko kuko si benshi baba bafite iyo kapasite yo gukundwa nk'uko urugero nawe ukundwa ko n'abakobwa muca ibitoki wanyu ntanze umuco kuri ibyo barabivuga n'ibyo ariko umuntu ababwiza ukuri je nta miti nkoresha gusa ndamaze kunyuma kumenga no banagize amaraso meza ku bakobwa kandi bazi ko ari banatubyaye noneho ni ukuvuga rero jewe ukuntu umeze ndafise ukuntu nganira nabo ndafise rangaje nkoresha ndiko ndavugana nabo ndiko nganira nabo ndabona nakubwiye ko ari watumye menyekanye sinabikubwiye ibyo ndaryohewe cyane kubera mvugana nabo kubera batumenyekanye kuko iyo ntaze ndabafotora nkubu ndafise abantu nka 10 umunara cy'ibitoki inzi no vuga amazina nanje ndamufotora nkakora ifoto yiwiwe nanje mvuga ati kabisa umwana urabere ku ifoto na foto ye nukuvuga nibaza ko tuvuta yisiga turamutoka sinzi ngango sindi ko no bivuga naho no kora ibintu bibayabaye biza neza kubera mbandamwizeye tuye aba ndabisa amazina nize n'ubuntu yakubwira ati aba iyo ndabafotoye kabisa nakoba nemera ku mafoto babegwa cyane mu ntara cy'ibitoki umva baza biteguye gusa wo kabahivu yego kabisa nyampamagaye nukundi ndaje kabisa biga maya arubatse d'abord jewe ntago nubatse kabisa ntago nubatse bigo ntambanye bigutera kubera urumva abakobwa bose baragukunda sivyo umva n'umukobwa wagenda kwitura urakoze ahantu rwose kandi umbaje cyumvikana aba bakobwa keshi ugenda kuvugisha uyimviye ko utinanje rero ngomba kumukunda kugira ngo nzobane nawe asabwa ati ngoma yawe ngo uvugana n'abakobwa beshi rero iyo ngora ndahura nayo muga ntibazi ko mvugana nabo ko rya mafoto ngira ngo mbeho ubundi ko ntabyeshi nabyo bazi ko ari kubakunda gusa tuje mu makampisi tujyoye kurije mu kirori wapi na wanashimwe hane kirori je nigira njamwe numvise nawo muziki musani ko jewe no madevantiste kabisa nari muziki wabasana je numviza jewe muziki bwanjye umva yaba nta muziki wumviriza oya ndumvize kandi ntatamba sinzi no gutamba jewe kuza abo bakobwa basigwa batwaye urabavugiza n'umuziki bakajya ahubwo oya nabwo ati bene mutame fotore gusa mutame fotore mu posting kiba cyakujanye yego nta kindi n'ukuri fotora yego kabisa mayo gusa umva ko bikwiciye ibi mbona ahubwo no saba gusa ahubwo uwo muntu afite cyiyumviro cyuko akeshi maya arakunda abakobwa naguma ndamubwiza ukuri sinkunda abakobwa nuko arabasheri ndabakunda kuko nagiye gusanga maze kwita umufotographe nabivuze niba uwo mfotora ku bwishi kandi niba mfotora ifoto zabo nkabona zaje neza kandi niyo bamvumishije numva bintera kugiye cyane ko barapostinga ati maya wubaho akaja mukumvise nawe maya wubahwe arigeze mu mango ndagufotoye ngo ni maya we numvise nakarongo hafotoye nakaze foto nazikunze ndagwaye kiraka ndabayeho neza kuca nkunda ujya muntu yamvumishije naranje atumye ndangico kiraka niyo gusasije iri mu mutwe wanje nivyo turiko turavuga muri mystery mu bintu vyunguka gusa nibaza ko umuntu hakibitoki nko babivuga yuko nyine je nzanye kuvuga cyane nta mukobwa yoba tubwe mwiza cyangwa se ateye imbere cyangwa se ahitinze cyangwa se atunze twaba tutazinanye mu ntacyo bitoki kubera gufotora gusa naratangaje ariko uhava usanga bya bindi bavuga ati ni imiti nyene usanga ari byo icyo rero cy'imiti cyo ngomba mvuge nk'akaroro kafi rero aho rero bishi byabasize hari umukobwa mu ntacyo tubwa simvuga mu izina se we n'umutegetsi ari umuntu atakunda kuvuga n'abantu cyane ndagaragaza kuganira nawe nagakundi ko ndababwira babyumve ndagaragaza kuganira nawe ndabona kumengashire kabisa aragoye bakamwita maya abagenzi warigize waramenyana akoga beshi uri muhinga ujya ntago mumenyana ndabona ko twomenyana ndetse nigumiranga nyuma y'indwi imwe naciye nkora iki naciye nkira groupe y'abaje babadofine abadofe ndazi bazonyimva bazoca byumva ati kome niyo cyatumye bikira byemye nenda ifisi kandi arimo abana beza gusa rero nca ngenda ndaba umugenzi we mpapa wa mukobwa avuga kagara atavuga nca ndamugira umusheptene iyo groupe nca turamenyana nawe we yaranyorohe nangorane araza muri groupe ndabati ndabwa ati arambwira ati maya ukiniye bane nabandi baza muri groupe wa mbere natanga kuvuga umukobwa we bagende mu bavuga katavuga tutomenyana acara muzana agiza muzana muri ya groupe yanje asanga nanjye nije nibaza president w'iyo groupe kana asanga ni sawa tuja ku matera mu mariage dushunesha tubihirwa byatari ndamufotora mu bandi anyaka ifoto mu bandi abantu basanze ko tubatemberana ku isoko aravuga ati maya rero tise confirm akoresha wa muti bavuga urakaze narumva ari umuti nakoresheje nga numviye naciye none none umuti ye ni dawa nkoresheje none sibiharura mu mutwe maya tuka gusa rero hari abahungu bora kugiye kwira ku kuntu uri uzene n'abakobwa benshi nta bahungu katuvuge canka aba diaspora bibaye n'ifoto za wafotoye bashaka kugutuma abakobwa canke nta rudanda twako abakobwa go gukora
bo bakobwa benshi abahungu barabantuma nibyo ati ndakeneye kubera agiye postinga kuri stati yanje kuko nafotoye Maya mu umukobwa nukuri ndamwemera mugabo sindabikora kubera mbanza gusaba uburenganzira umukobwa ati hari umuntu yasabye yego abinyemereye ndamumuhakane barahoze kandi ngira yagiye ngira ukumva ngo bana ngwashe gutugeze kure vraiment reba kanasoro ati murakoze ko mwamenyanye n'isaho nta nubu je vraiment nk'abanyumva nimba mukobwa ashaka ko ndamuzina mufotore asibu nyine je ndamushirako kandi bace bamumbaza ndabizi kuko profile wanje kabisa barayiraba ku bwishi barabizi noneho kuva ndabigiyemwo umufotografa zaramenyana n'abantu benshi cyane abantu benshi barakunda kubona stati wiwe no kuvibi cyane kuko vibi jewe ndayipibira ka amafoto cyane kubera noneho nsanze n'umufotografa w'abakinyi ijya equipe ya Bomamuru mu stade i Buganda baza kuraba abakinyi na postinze basanga n'abademu nakubiseko aca bambaza kabisa yego cyo ndakizi kabisa barambaza yego nk'ibintu nk'amafoto cyane bo kumenyerako kugira babona ati Maya vraiment uyu mwuga vraiment no wewe nk'amafoto maze gufotora canke aho postinga ayo mafoto ho bari he kugira ngo bo kubera izina ryanje nasaze guha agaciro abavyeyi bamvyaye nibace bamengana agace nabahaye Facebook yanditse ko Mugisha Diedone nyene kuko namazina abavyeyi banyise sishaka kuyata agaciro kayo Mugisha Diedone wanditse Mugisha Diedone ukaja amafoto yanje hariko nk'imbibiri indwi by'amafoto kandi igiti nyamwishi niba bakobwa n'abakinyi fotora bameme nivyo bintu gusa biriko gusa mvuga wowe wibereye mu vyunguka ibindi ntiwumvira oya ibindi sinje mu kweri bantu nuko nyene twe turi mu vyunguka ibindi ntitwumviriza yego Maya ndagushimire cyane murakoze ndagushimiye ko Maya twamaranye ku byo tuganirije antuka abantu benshi baratahuye yuko kirazira yuko ukora ibintu ngo abantu bose bagukunde sivyo uri titonfu y'ibyo abantu baba bariko baravuga ku buzima bwawe then ukabandanya kirazira ko amatujuje abantu bivanye nuko tuba tubabona tuse turabanza kubabaza d'abord igituma imvo yatumye bigenda uko ndagushimiye cyane nakoze nanje nzoza foto gusa nkakaje murangiriza ko naho utarukambaje ngo ndakibajije ko reka naje ndiko nashaka nanje ngume njye wambaho nabivuze ko mfise groupe ndiko ndasaba nk'itangazo ndiko ndafise groupe nyene isanze irimo abantu nyene kandi ni Burundi bwose ngo ntacyo gusa nanya bujuma ndabafise nyene uko wowe akene kuja muri groupe yanje nyene kuba twategura rimwe mu mezi nk'abiri cyangwa 3 murategura hama mukaca twategura visite yaza photographe nyene navuga navuze niteke na leta groupe turayijama niteke zamene iye groupe yuta navuze teke na navuze teke 23 uradusigira nimero yego abantu tuciye tuba groupe ririmo abantu batandukanye bakobwa gusa nta muhungu ari umbiye kuzana umuhungu cyane nawe cyane gukuramo umbiye kuzana umuhungu cyane gukuramo nabakobwa gusa kuko nakubwiye ko uri umuhungu umukobwa nta gende umwe gusa kandi no baramaze kunyemera ntangwa ndabatejejewe ntangwa ndabateje n'ukuri baranyemera vraiment barambwira ati Maya ariyubaha turi mu kazi abazi byatujanye nta bindi kuko nagiye gusanga size nk'abahungu wari kukimbaza nasanze size nk'abahungu harabashaka no kunkwegera rero rimwe ugasanga baciye bafatiraho none ugasanga sha ibigeragezo ni byinshi reka tuze kuraba izo foto zawe kuko hari ukuntu abakobwa bifotoza vraiment birekura je ntangora nshaka kurugeze he ntangora ushaka gushira kwijana 100% ntacyo bintu nkaye shaka ifoto nzize gusa nta bindi wowe iki kwentereza ifoto ibindi ntura kuri ntangora n'ibindi sinabyinjiramo nimero yawe turayisiga muri commentaire bahaye ikaze umuntu wese ashaka kujya muri groupe ahari hose oya gusa ntiwambwiye mushamo baramukora ibiki rero okay tumaze muri iyo visite tugiye muri visite ahantu hatandukanye twatekeye imyambaro nk'itandatu yabo baza gushanja numva nk'itandatu nimba ahantu h'amazi umwambaro wo koga hanyuma imwambaro kwicarana bagafungura utuntu batekeye nimba ari ivyamwo bakarya iyo ni foto tuvyumvaho hanyuma nimba bateguye mu kwezi ijuru bateguye kwambara iyo nayo ni yindi foto urumva nimba bateguye yo mibara barako barataha iyo ni foto hari n'igero utegura n'utuntu tumwe tugenda dufasha ahantu twagiye nk'abamama ababibi abantu bagowe iyo ni foto yuko barafasha mu dusabune baha abamama uko bimwe cyo tubikora urumva ni foto y'umuntu wese kwiryohera ibyo yateguye kubwiwe shaye kupura kwiye kuyagura numva yunguka nuko rero bimeze kabisa hama mnaheze ifoto nkabaha bakapostinga nanjye nkapostinga bagatera imbere nanjye nkatera imbere hanyuma hagingira ukazura umuntu arefo ntubane bana narakunda bazi gufotora mutanga ikiraka gute kagafoto karama ikiraka nuri uwo mukobwa yatimye ngera kumufotora nereka kumukunda gute kwere nereka kumukunda gute
nico uwombesha ngo je nta buraya ndimwe hage umuntu ambesha kabisa nta buraya ndimwe wowe uri mu vyungukazi yego ndio nkeneye gusa nimero yawe turashira muri commentaire hama merci beaucoup kuba watwitavye wavuye mu Cibitoke atwitaba wakoze cyane baze ko nanje ni naza mu Cibitoke nzokwakira kuri kwa oya canja muri iyo groupe yego ubu nyene ngiye ni le quantième le 23 yego ni mardi iza n'umusi turi mercredi mardi iza rero niho tuzogera harimo abanyabujumbura abanyacibitoke abanyabubanza ça va chauffer nzojaye yego fotora amafoto nzoyabazanira mwakoze twesiga muri commentaire aba merci beaucoup kuba dukurikirana nini na merveille nk'ibisanzwe ni muri wake up tuvuga ibintu bitandukanye ubuzima butandukanye ama mudusigira commentaire kugira tubone yuko ibintu byacu muri ko murabikurikirana musigire na like kugira mbone ko muri intéressé tuzadusubira rero hamwe bye